Ego ndi umuririmbyi kandi Aririmba Gospel, indirimbo zihimbaza Imana. Ego ni byiza gukorera Yesu umwami w'abami, yemeye gusiga icubahiro aza mw'isi, yemera kubambwa. Bakunzi ba Manoti TV murahomeze bon kuri kamera ngira nivyo mubona muri kumwe na Tecno dulo da promoter cameraman Jaden Smith Alamfyuce ngira kurundi ruhande rero murabona umuhungu biboneka yuko akiri muto cyane ngira yobibwira yongera aramutsa bakunzi ba Manoti TV. Mbonda baramukije cyane ku bakunzi ba Sami Burundiano, ego no ku bakunzi ba Gift Team, ego ku mazina yanje nayo mwarahezagiwe cyane. Yes, bakunzi ba Manoti TV murabona ko ibintu ari swaga uno munsi sinayimperutse gukora interview mbanje kubasaba sore mugize imisi rero musaba ati kubera iki wo musami mutaramuzana kuri TV yanyu uno munsi rero namurondeye no munsi rero niho twahuriye ahantu ndavuga ati reka dukorane nawe. Sami, oui, ndakumva vraiment yaka kweri. Hajya usanzwe umuririmbyi? Ego ndi umuririmbyi kandi Aririmba Gospel, indirimbo zihimbaza Imana. Ego ya no musirengera tugombe tuduge mu ijuru baje no musi tururira mu ijuru. Reka rero tukwakire nk'umuririmbyi aririmba. Hajya hariho aba star b'Imana? Yo bariho. Bateza kuba bariho kuko umusitare umba n'ikintu kimenye kintu kizwi cyane muri make. Inyenyeri ni ikintu kibonwa n'abantu bose, umva ikintu gituma umuntu atanga ubutumwa gashikira n'uri hariya wese aba ari umusitare. Ego niyo mpamvu n'abaririmbyi barimbira Imana bose n'abasitare. Ego ya reka rero tukwakire nk'umuririmbyi ducishirize ko gatoya akaririmbo gatoya kugira ngo ba Manoti TV twongera tubibutsa kugira subscribe kutarabikora kugira ngo ibintu bigume ari fire. Ducishirize ko gatoya. Sinzi indirimbo nza kuririmba, ni indirimbo twasohoye canke ni indirimbo nza kurimba y'abandi, sinzi mwiye kune mu byumba yari yo yose kugira ngo uturyohereze. Oh ni byiza gose. Ni byiza gukorera Yesu umwami w'abami, yemeye gusiga icubahiro aza mw'isi, yemera kubambwa. Amanibyo ya reka mvuga ati felicitation kuri ofisi ijwi ryiza kabisa. Ego ndagerageza ko ashana naduze mu ijuru ngira ngo nibyo mwabona. Bareka kumbwira kweri mu ijuru waduze n'ingadi cyane. Oya vraiment naninje muri mpwemo mbo birashika kuko amajambo ari muri yo ndirimbo vraiment n'amajambo atwegereza Imana, kari byiza gukorera Yesu, niyo mpamvu watekereza kubivuga. Ego hama nanje ndagushimiye gose kuba nawe washo kuntahura muri ubwo buryo, ni ngombwa nyene. Ego hajya ufise indirimbo zingahe? Mbo hari indirimbo imwe n'indi iri mu kuva muri studio. Ego ari byiza cyane. None watanguye kuririmba ryari? Mbo nta gihe kirekire ndabimazemo cyane, gusa umwanya muremure nawo maze mu bintu bijanye no gukora ijwi. Ego hama ku bintu bijanye no gusohora indirimbo nta gihe kirekire ndabimazemo. Mbo ni muraya ni umwaka uheze niho nakora akarimbo ka mbere. Ego muri kuno kwezi naho niho ndiko ndakora ka kabiri, ndetse turi kumwe n'umugwi Gift Team. Ego murashaka kuzokumva na cyane cyane muze mushobore kuja kuri account ya YouTube yacu Gift Team kugira muze munyaruke kuyibona iyo ndirimbo. Ego yes, hajya indirimbo ya mbere watanguye gusohora yitwa gute? Mbe uri wenyene cyangwa muri kumwe n'abandi? Mbo iyo ndirimbo nayikoze ndumwe. Ego nayikoze ndumwe cashima gushamwo abandi baririmbyi. Mbo twace twubaka umugwi kuko bamfashije iyo ndirimbo, nace mbona ko twoshwa gukorana muri ubwo buryo. Ego iyo ndirimbo yitwa Nzokoma nkwizigira, naho nyene uja kuri YouTube. Kuyo nayinashyize kuri YouTube ya mbere nanditse ko ndaheze Salomo, mugabo ushaka kuyirondera kuri Gift Team. Ego ubu niho uciyibona direct na video yayo.
muri gift team nyene muri bangahe? Mbo turi abahungu batatu n'umukobwa umwe, mva muri make turi bane twese hamwe dukorana muri ubwo buryo. Ego kuva utangura kuririmba izo ndirimbo nyene z'Imana nta karusho uratangura kuzibonamwo, nta nyungu zirakungukira? Mbo inyungu irahari, na cyane cyane ko hari abantu batubwira ati ijya ndirimbo yaraturyoheye. Ego bakoma bifuza kandi yuko twakora indi ndirimbo, n'ubu twakoze indi ndirimbo kugira ngo dushobore kugira kwamamaza ubutumwa bw'Imana, kuko batugetize arabaryoheye cyane. Niyo mpamvu twashoboye gukora izindi ndirimbo kugira ngo turushirizeho gutanga ubutumwa. Ego barushirizeho no kuryoherwa cyane. Ego ni muri ubwo buryo. Ego gusa n'akarusho karekare turagira nyene ku bintu bijanye n'uburyo. Ego nuko je numva no kivuga mbwa ntikibuje yuko habonetse undi muntu yodufasha kubereka kudufasha, nawe urabyumva nawe. Yes, nta management mufise? Ya nta management vraiment dufise kweri, gusa imiryango irugure kuri wese yumva yoshobora gukora igikorwa cyo cyose kugira ngo dusho gutera imbere muri ubwo buryo bwo kuririmba. Ego nawe nimba ufise nyene umuhate wo kudufasha wodufasha. Ego kuko ijana ntejya nka murindi nubwo ndagocoresheje. Bakunzi ba Manoti TV, twongera tubibutsa kugira subscribe. Mwabonye yuko ikiganiro ari fire, turi kumwe n'umuririmbyi akiri muto cyane. Hajye ufise imyaka ingahe? Mboje mfise imyaka 18. Ego niyo mfise. Niyo vyiza cyane. None wifuza ko izo ndirimbo z'Imana zizogushikana he? Ni wa nk'ubu dufate uronse nk'umuntu agufasha mu management, wifuza ko zizogushikana? Mbo kintu ca mbere na mbere nifuza kuri izo ndirimbo zihimbaza Imana cumufasha ko cyane. Mbo nuko twofashanya kuri wese ayumvise canke aronse link iyo ndirimbo ko ushobora kuyipartager mu yandi ma groupe canke ku wundi muntu hari wese kugira ngo ashobore kumva ubwo butumwa. Ego kugira ngo dushikane abantu benshi ku Mana. Ego nico kintu gikuru nifuza ko noshikako cyane nk'iterambere ry'umuziki wacu. Ego hajya apare y'umuziki nta kandi kantu wowe ufise ukora kereke pare nko ku ruhande inyuma y'izo ndirimbo z'Imana? Nta bindi bintu ufise ukora? Mbo ibindi bintu nsanzwe nkora ndi umunyeshure, gusa nibibuza yuko ndondera tundi dufaranga pembeni. Hari ahandi hantu nkora kuri studio ziya zitanga indirimbo. Ego naho nyene mba ndokipe no muri ico kibanza. Ego nuko hajya uvuze ati urakora no muri studio? Ego studio nyene ziya batanga indirimbo canke filime n'ibindi nyene. Ego byo byose ndabikora. Ego kandi nkongera ngakora n'ico gikorwa cyo kuririmba nkaba n'umunyeshure. Birakorohera mu gihe uri umunyeshure ukaba uri muri umuririmbyi ukakora no kuri studio, biraguha akanya gakwiye ko kwiga? Hajya mu wakangahe? Mbo jewe niga mu 8. Ego gusa byaragiye biragorana gatoya, gusa muri uwo mwaka turashaka kuja mu 9 kuri kibazo nk'abandi. Ego hama biranyorohera cyane gukora ibyo byose kuko ndiha umwanya avuga ati umwanya ngiye kuri studio, ati wundi mwanya naho ngiye muri repetition kugira ngo dukorane n'abandi muri iyo groupe nyine dushobora gukora kandi karirimbo. Ego yes, kugira ngo dusozere kino kiyago cyacu gira akajambo bwira ba Manoti TV. Hama ikintu ca mbere na mbere ni ugushimira TV Manoti TV. Ego ndabashimiye cyane gose kandi bimwe byimba mutima. Ego muragahorana uwo mutima wo gufasha abaririmbyi abandi nkuko muramubikora, kandi na cyane cyane mwibagire kuza murakora subscribe kuri channel ya YouTube ya Manoti TV hamwe na gift team. Yes, bakunzi wa Manoti TV ntidutinda ntiduteba na ikiganiro cyacu kigarukiye. Mwari kuri micro mwari kumwe na Tecno the promoter, cameraman Jaden Smith, Alan Future. Murakoze cyane gose. Ciao ciao.